Bakunzi bacu bakunzi b'uruga BM4+ munkunde ndabaramutse ngenda bayikaze mu kino kiganiro cacu kigenekezo rya 2029 ukwezi n'ukwa kane umwaka n'ibihumbi 2025 amakuru ndabazaniye kugeza ino saha abantu benshi bafise amakuru yuko iyi kaziba ifiswe na M23 ariko ano makuru twabatunganije neza kugira ngo tubabwire ingene vyifashe neza na neza narijya abenshi bariko barabaha amakuru novuga amahimbano ya makuru y'ivyifuzo na cyane kubakurikirana ibinyamakuru vy'inyuma ya Kanya ndavuga vyo mu gihugu cy'u Rwanda rero nkuko nka BM4 twaje kugira ngo tubahe ukuri kw'ingene bihagaze neza na neza muri kaziba haba mu misozi ya kaziba ndetse no mu gisagara ca kaziba rero murabizi simba ndumwe ariko imbere yuko mikaze umusanguzi mu nkundiye mukore subscribe kuri no YouTube channel yacu BM4+ hama tubandanye tubaha ibintu vyiza kandi mushaka nkuko bisanzwe simba ndumwe murabizi bandi kumwe n'umusesanguzi reka rero ntango ndamutse umusesanguzi hama twinjiye mu kiganiro cacu nyezina mbona umusesanguzi ndakora muke cyane amahoro cyane bwana journaliste kananje ndakuramutse ego ndanishimiye nikaze umpaye ego cyane ikancingirwa ko ndamutse abadukurikiranye kuri runo rubuga rwacu rwa BM4+ nabantu baciye ubwenge nkunda kubivuga kuko cyane gose nabantu iyo tubahaye inkuru ntituyiheze baratwishuza sweet ndiko ndonka ama message n'amapere avuga ko asaba ko twababwira ingene kaziba vyarangiye ego ko mu nkuru twabahaye jo twababwiye yuko imigwano yatanguye isaha 4 z'ijoro aho M23 yagaba ku birindiro by'aba FDNB na Wazalendo muri Kaziba centre mugabo tuza kubabwira kandi ko imigwano ubu iri kwerabera inyuma igisagara ca Kaziba kuvuga nyuma M23 amaze kuyisohora muri centre rero baguma babaza ati none ko ibitangaza makuru byinshi biriko bivuga ko ubu Kaziba iri mu minwe ya M23 na RDF namwe mukaba mwacecetse ayo makuru tuyemere iki rero ni kibazo cy'ubwenge ariko kandi mu kucishura bisaba ko umuntu abanza gukora amatohoza yimbitse niyo mpamvu tuje twakoze amatohoza kuri kino kibazo kibiriko birabera muri Kaziba cyane gose bwana journaliste byari kutubera byiza iyo dukora kino kiganiro twamaze kuronka amafoto y'ibyabereye muri Kaziba ego cyane kuko turazi ko dukurikiranwa n'abantu benshi mu badukurikirana harimo batoma bemera biboneye cyane gose ariko ntaco bitwaye ndazi yuko bitebuke ari uyu munsi canke ejo amafoto yo muri Kaziba y'ibiriko birabera muri Kaziba turaza kuyaronka cyane gose ko bigenda kose ibitangaza makuru byinshi bwana journaliste na cyane cyane byo hakujya Kanyaru bikomeza gutangaza ko Kaziba iri mu minwe ya RDF hamwe na M23 cyane gose abandi nabo bakavuga yuko hakiri imigwano ata muntu numwe mu bahanganye cyangwa se mu bashamiranye harashobora kwegukira ukuri nuko mu ijoro ryo kuwa rya dimanche igenekerezo 24 guhera kuva isaha 4 z'ijoro niho RDF na M23 bakoranye bashira ingufu hamwe kugira ngo barabe yuko Kaziba centre bayikuramwo abasanzwe bayirimwo abo nabo bari aba FDNB na Wazalendo inyuma yaho Nyangezi itembagarijwe ku kagambane ku warasanzwe ayoboye ingabo za FRDC bari baramwizeye hama aragambana rero aba ba RDF na M23 niho baciye bakora amayeri yo kugaba ibitero mu ijoro bibaza yuko aba RDF aba FDNB na Wazalendo ko babijajaye bagasinzira bibagiye yuko aba FDNB bitwa indarangavye rero baragavye ibitero kabisa biremereye ku makuru twaronse aho mbere hakoreshejwe imbunda zikomeye cyane ku buryo abene gihugu baciye binyegeza mu mazu hariho n'abene gihugu bashoboye kugira ikibazo bahitanye n'amabar perdi abandi bahitanywe n'amabombe yariko arategwa ariko kubwa amahirwe make aba ba FDN aba ba RDF na M23 ntiborohewe ntibanamaze n'umwanya munini muri Kaziba centre barakubiswe barekugwamwo imigwano ija kubera
inyuma y'igisagara inyuma ya Kaziba centre kuba mu misozi ya Kaziba niho kuva ejo hari kuhabera imigwano nkuko twabimenyesheje abadukurikiranye. Ego ivyo nonekara byarononekaye usibye ko RDF na M23 batakarije ingabo zitari nkeya twizira ko tuza kuronka amafoto yavyo mu masaha ari imbere n'ibigwanisho bitari bike bakaba barashoboye kubihatakariza. Ariko kandi nkuko nabivuze ku munsi w'ejo ntabwo bariko bashira nuvuga mu mutima kuvyo bariko baratakariza ntibariko barita ku ngabo ziriko zirahasigana n'ibigwanisho bobo ico baharanira nuko Kaziba centre bayigarurira kuko twarabivuze Kaziba centre ni ku masanganzira no kuvuga y'inzira zigenda za Uvira izigenda za Mwenga no kuvuga aha bahafise biroroha cyane yuko bashobora kuba bofata n'igisagara ca Uvira mu kanyisasi kuko bamaze ko bafise Kaziba centre biraborohera kuduga za Mwenga ngo guca babandanya za muri ho plateau kwihuza na za twigwaneho na za na Red Tabara biraborohera. Aha rero mugani wa wundi niho ruzingiye ingata aha niho FDNB yabambiye ubu bavuye ino kuzibirira kuri hafi y'igisagara ca Uvira za Kamanyora ubu baje barazirikira hano muri Kaziba bavuga bati M23 na RDF ibyo bakora byose aha ntituhava no kuvuga yaba umusirikare wa nyuma atumagwa ngaha bahafate atamusirikare n'umwe agihema wa FDNB mu bari muri Kongo canke umuwazarendo. Abantu rero bari kubakwiza ibihuha yuko Kaziba yoba yafashwe turamenyereye ingene bagaragaza ko bafashe ubuce barahifotoreza bagatanga amafoto n'amavideo nibazana amavideo cyane gose nibaduhaye amafoto hama twemere neza cyane. Ha rero ngomba kuremesha abantu ndababwira yuko nubwo imigwano ikomeye muri kano gace ndavuga mu misozi ya Kaziba ihanamiye Kaziba no kuvuga nyuma y'igisagara ya Kaziba centre nubwo imigwano ikomeye RDF n'M23 bararembye cyane kuko intego bari ko bashaka kwiha niyo nabandi bafise no kuvuga abo bahanganye bakeneye kugumya iyi Kaziba centre nabo ubwabo bakeneye ko iyi Kaziba centre bayifata kandi kuri bo gufata Kaziba centre bazoba bafise amahirwe menshi yo gushika ku ntego yabo yo gufata igisagara ca Uvira. Nibafata Kaziba centre amahirwe azoba yongerekanye mugabo mu gihe bakigwanira inyuma ya Kaziba centre amahirwe aracabari kure kabisa kuko n'amaramforo yose bariko baronka ariko araza ntaco ariko arabamarira mugani w'uraho bariko babashora kurisongoye baguma bagwiza intabire y'igihugu y'amashamba y'igihugu ca Kongo ubwo biruko ntabwo abawazarendo bahema bariko barota batanga ino Kaziba centre nubwo akagambane muri FRDC gakomeje kuba kenshi kabisa. Bwana musisanguzi mukurangiza igihano cyacu M23 ngo yarasohoye itangazo ku munsi w'ejo aho yahaye amasaha 28 ingabo z'u Burundi ngo zibe zasuye ngo cy'u Burundi kugira ngo bikunde bafate Uvira vyoroshe. Mbega ivyo bintu hari cyo biziko bwana journaliste gusohora amatangazo ni kimwe no kumenya abasohoye amatangazo naco ni kindi. Aba FDNB ni ntagoheka bari muri Kongo kubwumvikane bwa leta y'u Burundi na leta ya Kongo. Sinibaza ko aya matangazo aba M23 bo yatangariza ingabo z'u Burundi kuko surukundo babakunda aba M23 surukundo bakunda ingabo z'u Burundi tuvuge ngo bashatse kubakibura ati yamara mutavuye turaza kubamesa turabizi ko atarukundo namba bafiseko nizi ngabo z'u Burundi mu migwi y'iterabwoba zagiye kugwanya na M23 irimo mu yindi migwi y'iterabwoba. Rero aya matangazo ubu buntu bisa amatangazo je no bwita yuko ari ubw'iterabwoba no kwereka makungu yuko boba bafise aho bavugira boba bafise nico bamaze kuko aya matangazo tuyafata ko ari sans effet ni sans effet kabisa ni nire sans effet kuko ntabwo bafise uruhusha ku ngabo z'u Burundi ziri muri Kongo cyane gose. Abarundi
icabajanye barakizi kandi na M23 ubwayo irazi yuko abarundi bazibiye runini leta ya Kongo niyo mpamvu ariko barabatinya batangiye kwivuga kuva kera batangiye kuvuga yuko leta y'u Burundi yoba ariyo yigometse mu mugambi wayo wo gushobora kwigaruka gufata kivuka yihindura intara mu kanyisase rero kubera ingufu z'aba FDNB ntabwo byabakundiye rero nico gituma mvuga yuko atarukundo namba bafiseko nta rukundo na gato babafiseko niyo mpamvu aya matangazo mbere je no itekana nko gucura intimba niko gucura intimba kumbere ngo baba barabuze ingene babaha amafaranga nkuko bayaba aba FRDC cyangwa naho usangiye baba barabibomye ko bakayabaha bakayabatera kuko abarundi turemeza yuko igisirikare cy'u Burundi ari ingabo zitagugwa cyangwa ngo zigurishwe ku rugamba ziba ziriko nta n'umunsi n'umwe zirigira zinanirwa ibi birazwi mu mateka y'ingabo z'u Burundi kuva kera nta nahamwe abarundi bigize batakaza bataye nimwe niyo mpamvu rero aba M23 n'ubwoba cyangwa se no gucura intimba biriko biratuma bariko baravuga no majambo kabisa mu kurangiza igane cyacu bwana Musanguze kandi ndagushimire cyane kwa hano makuru meza uduhaye nizera yuko uza kutwongera n'ayandi yego cyane bwana journaliste mu kanya gato ndashaka rero dukubitira muri za Nyiragongo hari amakuru novuga akomeye cyane gose imigwanire kirahaba aho mu M23 naho nyine aremvye no muri za Kashebere naho nyine si sawa ni henshi noneho dusha tugaruka mu kindi kiganiro kabisa kananje ndabaseze ndabifuriza kugira ibihe byiza muronerwe mu byo byose kumbure turongera duhurire mu kindi kiganiro bye bye